Ibihe vyiza nivyo ndakwipfurije wowe munywanyi wacu buriko urabana natwe mu makuru n'ibiganiro vyacu tuba turiko turagushikiriza. Sangwa ikaze mu makuru agezweho ariko haravugwa cane. Hari amakuru mashasha dushikiye kuyarabana n'umutekano. Abarayi bagize igitero mu gisagara ca Bujumbura bakica abantu bakoresheje ibisasu ntezwa ntoke. Igipolisi cyatangaje yuko hari abafashwe ariko hari ayandi makuru mashasha duhejeje kuronka ku bantu binyegeje inyuma y'ubwo bugizi bwa nabi. Aya makuru tuvanye mu matoza haremeza yuko abagize ico gitero hari ibindi bari bagendereye, ndetse turaza no kuraba ukungene vyakozwe, tuze no kuraba n'imodokari zabazanye. Ivyo byose twabitunganije muri ano makuru, tuze no kuraba ibiriko birabera mu nama Perezida Ndayishimiye Varisito ariko aragirana n'abasirikare. Inama ikomeye cane, turaza kugaruka kuri iyo nama ndetse turabe n'ibiriko birayivugirwamwo. Ibihe vyiza nivyo ndakwipfurijiwe munywanyi wacu buri kurabana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turagushikiriza. Niba utarafyonda kuri sabone wo buri kurateba cane, kano nakaryo keza ko kugira ufyonde ko igihe cose dushize ko inkuru ube mu bambere bashikirwa nazo. Mu makuru rero duhejeje gutoza kano kanya mashasha kuyarabana n'ivyo bitero twamye tubashikiriza kubirabana n'ivyaraye bibereye i Bujumbura. Mu makuru dufise nuko hari abantu bamwe bafashwe bari bagize uruhara muri ico gitero, ariko ibindi dufise bidushikira nuko umubishi yarayakoze ibara kuri Kotebu ngo yoba yari yururutse bisi, hanyuma grenade iramukorokana ntiyayibona aca yihonyora ko rero ngo ica iraturika nawe iramukomeretsa. Bagiye kumuterura ngo bamujane kwa muganga, mu bandi bari bakomeretse basanga afise izindi gerenade indwi mwisakoshi yiwe yari afise, nkuko nyene abana badandaza amasashe ngaho babivuze. Amasasu yumvikanye inyuma yaho grenade yari hejeje guturika, nayo ngo ni igipolisi carashe hejuru kiriko kigerageza kwigizayo abanyagihugu ngo ntibahave bahitanwa n'izo zindi yari afise. Abahitanywe n'ico gitero, ivyo bitero vyabereye mu bibanza bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura, vyaraye bibaye nyene bikaba bivurwa yuko rero ivyabereye ku bituro vy'imiduga. Hamaze kumenyekana abantu babiri baguye muri ivyo bitero, ariko ayandi makuru, ayo ni amakuru atangazwa n'igipolisi yuko hari abantu babiri baguye muri ivyo bitero, ariko amakuru ataho yegamiye avuga ko ngo hoba hamaze kwitaba Imana abagera ku ndwi, ndetse n'abakomeretse benshi bariko bavurirwa mu bitaro bitandukanye vyo mu gisagara ca Bujumbura. Rero mu makuru haba ariko haravugwa cane kubirabana n'ico gitero. Imbere yuko turaba inama Perezida Ndayishimiye ariko aragirana n'abasirikare bose, nkuko leta y'u Burundi yabimenyesheje ko ibitero vy'amagerenade yarayatewe mu bice bimwe vya Bujumbura mw'ijoro ryo kuri uno wa kabiri. Ivyo bitero baba bavyise ivy'iterabwoba nkuko vyatangajwe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, umutekano be n'iterambere rusangi, bikaba vyahitanye abantu babiri, ariko amakuru amwe akavuga yuko abantu barindwi ari bo baguye muri ivyo bitero. Hafi nk'isaha imwe z'ijoro niho hatangura kumvikana ibiturika yari amagerenade. Ya mbere rikaba yatanguye kumvikana ku isoko rizwi nka Kotebu riri muri zone Ngagara. Iyo ikaba yakurikiwe n'ayandi yagiye ategwa mu bice vyahoze ari isoko nkuru ya Bujumbura, hamwe rero nakunze kwitwa kuri Permanence, ikibanza kiri hagati y'amazone ya Bwiza ndetse na Buyenzi. Hari amajwi twagiye turonka ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko ayo majwi atabashije gutahuka neza canke se ngo ahinyuzwe, avuga ko ayo magerenade hari abandi bantu yahitanye, abandi batari bake nabo bagakomereka. Ikinyamakuru Iwacu gikorera ngaha mu Burundi kikaba gisubiramwo ababibonye bavuga ko ngo hari benshi bakomeretse. Ku rubuga rwa Twitter, ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi bwaba bumenyesha ko abantu babiri ngari bo bapfiriye muri ivyo bitero. Umwe rero ngakaba yapfiriye aho hari isoko nkuru ya Bujumbura, uwundi nawe akaba yapfuye ariko atwagwa kuvugwa. Ubushikiranganji bukaba bumenyesha ko abakomeretse ngo bariko bavurirwa mu bigo vy'amavuriro. Hari amakuru kandi avuga ko ngo uwateye ku isoko ya Ngagara kuri Kotebu ngo yoba yaciye araswa arapfa,
ayandi nayo akavuga ko ngo bamwe mu bakoze iki gitero bamaze gufatwa, ariko amakuru dufise akaba atarashobora kumenya neza boba bapfuye, ndetse tukaba tukiriko turarondera amakuru yuko ngo hari abandi boba bagize uruhare mu ico gitero baba barashwe bagapfa. Gusa ubushikiranganji bukaba bwemeza ko umwe mu bakoze ico gitero yakomerekejwe na gerenade wenyene yari ateye aca arafatwa, bukaba bumenyesha ko amatohoza abandanya kuri kino gitero. Iwacu kandi yandika ko ibi bitero vyakurikiwe n'ifatwa ry'abikekwa ryakozwe na bamwe mu bapolisi bo mu gisata kijejwe gukingira inzego hamwe nabo mu gisata kijejwe ubutabazi bwihuta. Kubera iki ibi bibaye iki gihe? Iki gitero c'iterabwoba nk'uko ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati bubitangaza kibaye mu gihe Bujumbura yari isanzwe mu ntara nyene ngaha mu gisagara ca Bujumbura yari isanzwe yakiriye inama mpuzamakungu ihuza ibihugu 11 vyo muri Afrika yo hagati, inama yateguwe n'inama ya ONU ijejwe amahoro kw'isi. Biciye ku mbuga ngurukana bumenyi rero hari bamwe babona ko iki gitero ngo gikozwe mu ntumbero yo gutoba iyi nama. Muri iyi nama kandi ibihugu vya Angola, Burundi, Cameroon, Repubulika ya Centrafrique, Congo Brazzaville, Repubulika y'intwaro rusange ya Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, u Rwanda, Sao Tome et Principe hamwe na Chad bikoraniye hamwe i Bujumbura kugira ngo vyihwereze hamwe ibibazo vy'umutekano n'imigenderanire hagati yavyo. Ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi bukaba bumenyesha ko iyo nama yatanguye kuwa 24 ikazorangira kuwa 28 z'uku kwezi kwa gatanu. Niyo nama ya mbere mpuzamakungu ibereye mu Burundi kuva iki gihugu cinjiye mu njyane za politike zadutse mu mwaka wa 2015 biturutse ku ngingo y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yo kugena uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ngo awuserukire mu matora y'uwo mwaka, aho yariko aritoreza ikiringo cigira gatatu. Bamwe bavuga yuko kitari gikurikije amategeko, bamwe rero bakaba barahunze bivanye nuko bariko barondewa cane mu bateje imigumuko, ndetse bikavurwa yuko ngo bamwe banakatiwe bagapfungwa ubuzima bwabo bwose, abandi bakaba bari mu bihugu vy'ubuhungiro ndetse gushikana n'ubu bamwe batazi iyo bari. Bamwe muri bo bakaba barimwo abajenerali bari mu nzego nkuru z'igisirikare, abandi bakaba barimwo abamenyesha amakuru ndetse n'abaharanira agateka kazina muntu. Amakuru rero yandi turaza kubandanya kuyabatohoreza kubirabana n'ivyo bitero ndetse n'abantu bavyinyegeje inyuma. Tutegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri subscribe. Ndakwibutsa ko kuri ubu turiko turavugana umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito ariko aragirisha inama abasirikare, ariko arabagirisha inama kubirabana n'umutekano, ndetse bikanavurwa yuko President Ndayishimiye ashobora no kuza kugaruka kubirabana n'ibibazo vy'umutekano bimaze igihe bivurwa ngaha mu Burundi ku bitero bitandukanye biriko biraba, ndetse bikanarwamwo abantu batari bake gushikana n'ubu bitarasobanuka neza ngo bishigweho umuco kubirabana n'ivyo bitero. Narijya amatohoza bivurwa yuko yatanguye gukorwa, ariko ntaco amatohoza ashira habona kubirabana n'ivyo bitero biba biriko biraba ijya nino. Mu makuru rero tuza kubashikiriza turaza kuraba ico bacinyegeje inyuma n'ivyo bitero vyose biba biriko biravurwa ijya nino, ndetse tukaza no kuraba igituma amatohoza bivurwa yuko ari karakorwa adashigwa habona kugira ngo abagize uruhara muri ivyo bikorwa bafatwe maze bakubitwe intahe mu gahanga. Ivyo rero hamwe mu makuru mashasha yarahejeje kudushikira, turaza kubashikiriza izindi ziba ziriko ziravorwa ziraba zigezweko. Tutegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri sabone maze turonse amakuru n'ibiganiro ngene nk'ibi
bigaca bigushikira mu ba mbere hatabayeho uguteba. Ndakengurutse rero kuri mwese mutwumviriza muri ngaha mu Burundi, abari mu bihugu vy'abanye ndetse namwe muri mu makungu ya kure, mwese ndazi ko mumeze neza. Amakuru yacu ataha maraza gukurikira ido nido kubiriko birakogwa i Bujumbura, abantu isinzi bafashwe bariko barakurikiranwa ko yuko boba bagize uruhara muri ico gitero, nubwo hari amajwi amwe ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko bose ngo boba bafashwe, ariko abandi bakavuga yuko abafashwe atari bo bonyene, hari n'abandi. Makuru yacu ataha vyose turaza kubigaruka ko. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije.